ndavuga uno munsi turi muri 2023 siko 2023 tuko tuja muri 2024 sinumva ukuntu uno munsi hariho internet hariho turafise access ku information mais sinumva ukuntu umuntu ashobora kumara iyindi myaka agifeta ibintu umugabo amubaza uti wewe Noweli c'est quoi Père Noweli yavuye he mbega bijya bintu bakora kuri Noweli bihuriye he na Yesu kubira kibe bifatanya na Yesu mbega biranditse muri Bibiliya mbega ijambo Noweli ubwaryo rirahari muri Bibiliya mu ijambo ry'Imana ntari hari Marve shaka ugire recherche ubunyene nabara ko baradukurikirana biyamize gusa baronde niryo jambo ntiribaho mu ijambo ry'Imana uwo munsi mukuru intumwa ntizigera zibufeta ishengero ry'ambere ngigira refeta uwo munsi mukuru none ivyo bintu vyavuye rero ndagomba kubabwira ikintu kimwe abantu benshi babayeho mu bintu kuko bavutse babibona mugani bashobora kwibaza bati none ibi bintu nubwo nabikuriyemo ibi bintu nivyo cyane sivyo alors iyo tuvuze Yesu jewe iminsi mukuru abandi bantu bakora nta kintwaye muga mu gihe abantu babishizemwo Yesu aho rero turaheza tukagenda mu ijambo ry'Imana kubera ko ni vyiza yuko tumenya ukuri hamukuri kukatubohora nk'ubakarorero Marvin twakuze tuzi yuko Noweli nagahuzu gashasha umuntu ifoka kugurira agahuzu gashasha ifoka bavye bakugurira agahuzu gashasha mugabo eske haraho bihuriye agahuzu gashasha na Yesu kuvuka eske bihuriye he rero je ndakeneye kuvuga igituma Yesu yaje mwisi Shalom bakunzi ba kino kiganiro ubutumwa bwiza kuri bose nizera ko muri amahoro muri mpunda marembe twifuriza kugira ibihe vyiza aho muri hose ijumva nirima varakaza urubuga ni ubutumwa bwiza kuri bose turi kumwe na Pasteur Président Jean Président Ntibubegwa niwe turi kumwe nk'umutumire wacu nyuma y'imisi itari mike tutariko turabonana ako kuri uno munsi twamugarukanye kugira ngo dushobore kuyaga no kwiga ibitari bike muri wa mutima wo gufashanya kugenda dukarishanya karibu cyane Pastor Président murakoze cyane Marvin ndagiye kuba hano kandi yego nibaza ko gihe cyose mutari ko murabana natwe mwari ko muragira ibihe byiza kandi mwari ko murakurikirana ibiganiro bindi bica hano yego cyane nuko Pastor twabarondeye no munsi kugira ngo mudufashe gutahura ibintu bimwe bimwe turi mu mpera z'umwaka hari imisi mikuru itandukanye iba kuri iyo misi mikuru itandukanye iba turashaka guhagarara ku misi mikuru ibiri benshi bahurira ko umunsi mukuru wa Noweli n'umunsi mukuru wa Bonane aho ku Noweli abatari bake canke nka bose mubemera ivuka ry'umwami Yesu bahimbaza uwo munsi mukuru wa Noweli ariko benshi turashobora kuba tuwuhimbaza tutazi n'uburyo turi buhimbaza mbega uwo n'umunsi uvuze iki tukwiye kuwuhimbaza gute nk'abakristo ico ni ikibazo ca mbere hama turaza kugaruka no kuri Bonane ko twama tugira ngo uyu mwaka uzombera umwaka w'ibi nibi mugabo ayo umuntu yavuze itariki imwe y'ukwezi kwa mbere n'ubu unye uravyumvanye ni kwa kundi nta kirahinduka tubanze tugende kuri Noweli ego Marvin urakoze cyane ku kibazo ca Noweli nibaza yuko ni ibintu twakuriyemo twese Noweli n'umunsi mukuru twakuze tubona twese je nabikuriyemo nabivukiyemo ubwo amaze gukura iyo umuntu amaze gukura nta burenganzira afise bwo kuguma akora ibintu atazi aho vyavuye ibintu atemera mu mutima we atazi n'ingaruka canke n'inyungu canke ntumbaze n'amayankovine bishobora kugera ku buzima bwiwe ndavuga uno munsi turi muri 2023 siko 2023 tuko tuja muri 2024 sinumva ukuntu uno munsi hariho internet hariho turafise access ku information mais sinumva ukuntu umuntu ashobora kumara iyindi myaka agifeta ibintu umugabo amubaza uti wewe Noweli c'est quoi Père Noweli yavuye he mbega bijya bintu bakora kuri Noweli bihuriye he na Yesu
kubera iki babifatanya na Yesu. Mbega biranditse muri Bibiliya, mbega ijambo Noweli ubwaryo rirahari muri Bibiliya mu ijambo ry'Imana? Ntarihari mave. Shaka ugire recherche ubunyene nabariko baradukurikirana biyamize gusa barondera niryo jambo ntiribaho mu ijambo ry'Imana. Uwo musi mukuru intumwa ntizigera ziwufeta. Ishengero ry'ambere ngigira refeta uwo musi mukuru. None ivyo bintu vyavuye. Rero ndagomba kubabwira ikintu kimwe. Abantu benshi babayeho mu bintu kuko bavutse babibona. Mugani bashobora kwibaza bati none ibi bintu nubwo nabikuriyemo. Ibi bintu nivyo cyangwa sivyo. Alors, iyo tuvuze Yesu, jewe imisi mukuru abandi bantu bakora nta cintwaye. Muga mu gihe abantu babishizemwo Yesu, aho rero turaheza tukagenda mu ijambo ry'Imana. Kubera ko ni vyiza yuko tumenya ukuri, hamukuri kukatubohora nk'ubakarorero Marvin. Twakuze tuzi yuko Noweli nagahuzu gashasha, umuntu ifoka kugurira agahuzu gashasha, ifoka bavye bakugurira agahuzu gashasha. Mugabo eske haraho bihuriye agahuzu gashasha na Yesu kuvuka, eske bihuriye he? Rero je ndakeneye kuvuga igituma Yesu yaje mw'isi. D'abord itariki ya le 25 décembre siyo Yesu ntiyavutse le 25 décembre. Mugabo nababishizeho nabo ubwabo rega ntibavuga ko yavutse le 25 décembre. Ahubwo bavuze ngo ko bashaka kugiraki, ngo bashaka ngo kudiswada abantu guhimbaza, kuko abantu bahimbaza la naissance du soleil, la renaissance du soleil. Kuko Noweli n'amajambo abiri. Siko? No yohel. C'est no kuvuga ko ngo ni la renaissance du soleil. Siko? Rero bahimbaza ikigirwamana kizuba kera tusangu babikoze ngo kugira ngo abantu bakure ngo mu guhimbaza guca ivyo bigirwamana ngo bave muri iyo mico. Mugabo uravye ma pratique umunsi bakoresha muri uwo munsi mukuru bise Noweli, ayo ma pratique toujours no ma pratique païenne, ma pratique atari ayo ma pratique yo mu ijambo ry'Imana. Sinzi uko kurana naho. Reba bisigura sinumva ukuntu reba bavuga ngo bashatse ngo gukuraho umunsi mukuru w'igipagani ngo bazana umunsi mukuru w'abakristo. Mugabo toujours ibintu bakora muri uwo munsi mukuru bikaba ari ibintu bidahuye n'ijambo ry'Imana. Rero abantu bakeneye kumenya ido nido Noweli yavuyeho, umunsi mukuru wavuyeho, ivyo bintu mbega Marvin, mbega ndakubaza imbere yuko Yesu aza canke ntumbaze entre Père Noweli na Yesu ninde wa mbere yatanguye kuza? Aho rero abonye aho hantu haraza kungora kwishura. Iforo yuko abantu baja kurondera. Faut pas ko abantu baguma bari babeshwa mu bintu. Uno musi turi mu gihe information iri accessible. None kumengo biri mwisengero, kandi mwisengero usanga bateguyeho n'imisi mikuru ijana n'ivyo bintu, abana bagize agakino kabo baza kuvuga ya nyenyeri uko yaje, uko baba majusi bayibonye, ivyo bintu vyose biraba mw'ishengero. None ndavyumva yuko ari ibintu twakuriyemwo. Mugabo nk'abana b'Imana, kuko baje ikibazo ciza nk'abana b'Imana, kuko abatari abana b'Imana ivyo umuntu wese ashaka gukora ashobora kubikora n'ibiki. Mugabo twebwe twifokalize kuco Yesu yaje gukora, kuko Yesu ntiyavutse kugira abeho nk'abandi bantu bose. Yesu yavutse kugira ngo abe umucunguzi w'abantu. Siko? Rero igihe Yesu avuka mu buhanuzi y'abamariya, ubuhanuzi bwavuzwe kuri uwo mwana bagiye kuvyera yitwa Yesu, azocungura abantu ivyaha byabo. So nico kintu umuntu yabwirizwa kwifokaliza, nico kintu umuntu yabwirizwa kugumako, kuko Yesu izina ryo ni umucunguzi, savior. Hama Kristo the anointed one, watoranijwe. Nukuvuga n'umucunguzi yatoranijwe, umucunguzi w'abantu. So nukuvuga ko rero Marvin, iyo umuntu yavutse muga ntakora icamuzanye mw'isi, ni nk'atigeze avuka. Ico rero twebwe tukibonera kuri Yesu, kuko Yesu yavutse kugira azopfe, apfure urupfu rubi rwo kumusaraba, mugabo kandi azuke ku bwacu. Rero ndabwira abantu, iyo tuvuga ngo kuvuka kwa Yesu tureye kubivanga n'ayo ma pratique y'abapagani, ahubwo tugaruke ku gituma Yesu yavutse. Kuko hariho ijambo nariko ndasoma Abikorino ba mbere igice ca 11. Mbega Yesu arakeneye ko tumugirira anniversaire ga Marvin? Ico kibazo nturigera ucibaza. Mbega Yesu arakeneye ko tumuririmbira happy birthday? Mbega Yesu yarigeze abisaba? Yesu hari ikintu yavuze tubwirizwa kwibuka, si Noweli. Hari ikintu Yesu yavuze ko tubwirizwa kwibuka, si umunsi wo kuvuka kwiwe, kuko umunsi wo kuvuka kwiwe si wari uhambaye. Umunsi
iyo uvutse ntukore icyo wabwirizwa gukora, ntushike ku ntumbero y'ubuzima Imana yaguhaye yaguteguriye, ni nkaho kuvuka kwawe utigeze uvuka, ntacyo biba bimaze. So ni ukuvuga nicyo gituma Yesu ikintu yavuze ko abantu bakwiriye kwibuka ni iki rero. Mu Bikorino ba mbere igice cya 11 umurongo wa 23 Paulo ariko arandika aravuga ngo kuko icyo nahawe n'umwami wacu arico nabashikirije namwe, yuko umwami Yesu mu ijoro yaguzwemwo yabiriye umutsima akawushimira Imana akawumanyagura akavuga ati uyu n'umubiri wanje ubatangiwe, murahora mugira mutya kugira ngo kibe icibutso cyane. Urumva ukuntu abantu badeviye, abantu hakwibuka Yesu umubiri yatanze, bibuka ukuvuka kwiwe. Ikintu cyaducunguye twebwe si ivuka rya Yesu, ikintu cyaducunguye n'urupfu rwiwe, n'igihe atanga umubiri wiwe agatanga n'amaraso. Ngaha munsi baca bavuga ngo yabira n'igikombe, arababwira ngo iri ni isezerano risha ryo mu maraso yanje, murahora mugira mutya uko muzonywako. Bisigura ngo ikintu abantu babwirizwa kwibuka n'umubiri watanzwe, ni umubiri wa Kristo watanzwe ku bwabo, n'amaraso y'isezerano rishasha yasesetse ku bwabo. Ndakeneye kubwira abantu uyu mwaka tuve muri ivyo bintu vya Noweli, ahubwo wakira icyo Yesu yakoze mu buzima bwawe. Akana ka Yesu ntazovuka le 25 Decembre. Yesu yaravutse il y a plus de 2000 ans, hama arapfa, hama igikorwa ciwe nico dukwiriye guhora twibuka. Hama ntitugire pressure yo kugura ibintu tudafitiye n'uburyo. Ibihe biragoye ku isi yose, turi mu bihe bigoye. Abantu bafise pressure yo kuguma bashaka gukipinga ya migirwa mugabo batagifise uburyo bwo kubikora. Siko nitugishoboye kuza turagura uduhuzu dushasha ku muri iyo minsi mikuru, kuza turiyofura twatuntu, nidutekane. Yesu ntiyapfuye kugira ngo tugire ikirori, Yesu yavutse kugira ngo aducungure urupfu rw'ibihe bidashira, aducungure uburake bw'Imana, dushobore kugira ivyizigiro byo kuzobaho ubuzima budahera. Nico Yesu rero camuzanye. Ego. None tukiri ngaho nyene pastor, urabona nivyo hariho n'abandi bashobora kuba badatahura igituma hari le 25 Decembre ari ivyo n'ibyo zaho, kandi hariho n'abandi nabo batabitahura, bashushe mu mpuzu, bashushe mu tuntu dutandukanye, amasapeto Noel, bazanye ibiti binini by'amagereveriyo bashize mu nzu, abandi bagiye baragura nyene bijya artificiel batereka mu nzu. Ivyo bintu none ku muntu abihimbaza gutyo agira nabi, aba yifadikanije n'abantu bahimbaza umunsi w'izuba, canke basi n'ubigira ntaco bitwaye. Jewe nibaza ko iyo nyishu sije noyitanga, ahubwo jewe ndavuga ukuri kw'Ijambo ry'Imana. Siko hama umuntu arahitamwo icyo ashaka. Mugabo ni byiza ko tubivuga kuko ikinyoma kiramara imyaka myinshi, nikizopfa gicitse ukuri. Iyo mbonye nko muri Etats-Unis, reka ndaguha akarori, iyo uravye muri Etats-Unis ukabona abantu baba ate barafeta Noel, barafeta Christmas, ntiwipoza la question. Nukuvuga mu ndwi zibiri bamara barako barajya ibirori, Yesu ntarimwo. Mwandi majambo basi reka dufate ko yari anniversaire ya Yesu, siko reka tuyifata uko. None bigenda gutega Marve, wowe wagize anniversaire, hama abantu bakaza bakajya ikirori, wewe bakakwibagira, kandi byari byitwa yuko ari wewe the king of the event, niwe yari anniversaire yiwa. Mugabo abantu ntibibuka wewe, ufite bo bibereye mu vyabo. So nukuvuga vraiment il faut ko tuva muri ivyo bintu, sivyo? Abantu bakeneye kwirira ibirori bwabo, kugira iminsi mikuru yo kubana n'umuryango, yo gusangira, c'est bon. Mugaturike kuvyitiranya n'ivyo Yesu yaje gukora. Yesu ntiyaje kugira ngo tuje mu birori, c'est pas ça. Yesu yaje kuri mission ikomeye, yatumye apfa akazuka. Ifure ko abantu bahora bavyibuka, siko ni ivy'Imana idusaba kwibuka, niba dusamaze, siko c'est une fête beaucoup plus commerciale que spirituelle. Ego n'umunsi mukuru w'urudandazwa gusumba kuba umunsi mukuru wa Kristo. Abanyamerika bo bari for muri vyo, urumva igihe cya Noel baradandaza ibintu byose, ama industry yose arakora,
nivyo bibereyemo. Ntaho bihuriye na Yesu, amasorde ku bwinshi. Ntaho bihuriye na Yesu. Yesu tureke koma tumufatanya n'iyindi migigwa itariyo, siko? Alors ndasubiramwo kandi Yesu ntakeneye ko tumufetera anniversaire. Yesu icyo yadusabye ko twibuka n'urupfu rwiwe, ni sacrifice yiwe, nico yakoze ku bwacu. Paulo yarandikiye Timoteyo aramusubiriramwo, Timoteyo wa 2 igice ca 2 umurongo w'8. Timoteyo, wame wibuka Yesu Kristo yazutse mu bapfuye, yakomotse mu ruvyaro rwa Dawidi, nk'uko ubutumwa nahawe buvuga. Nico tubwirizwa kwama twibuka. Tume twibuka Yesu Kristo. Ico rero bisigura ikigamavu. Bisigura ko tutibuka Yesu le 25 December. Bisigura ko Yesu tumwibuka every single day. Buri munsi. Igikorwa Yesu yakoze mu buzima bwacu tubwirizwa kwama turi conscient n'igikorwa Yesu yakoze ku buzima bwacu imisi yose. Dukwiye kwama twibuka igikorwa Yesu yakoze. Yes. Mugani dukwiye kwama twibuka umunsi yavugiyeho. Oya Marvin, nawe ubwawe natwe twese twavutse niyo tutakora icyo Imana yaduhamagaye. Ntibinabikeneye ko tunafeta anniversaire. Ofete reka ndakabacishirizemo. Ofete abantu murambona abantu bafite anniversaire. Ntiwe kwiki bafite anniversaire. Nigiki wachivinze ku buryo wogira anniversaire. Nigiki umaze gushika ko kugira wumve yuko wofeta anniversaire wewe. Kubisanzwe umwaka urahetse. Yari bilan. Kujya mu entreprise agira bilan. Umuntu wabwiza kugira bilan y'ubuzima bwawe akavuga ati mbega vyo kuri Imana yamamagari. Mbega naragishitse ku nico rero tuza tuvuga peut-être muri partie ya 2 tuvuga kuvyerekeye umwaka mushasha. Est-ce que wewe urumva vyo kuri hari ico imuvye Imana yaguhamagara gukora warabishitseko? Umuntu aramara imyaka 40 Marve ariko aragorana muri societe agaca feta anniversaire ngo yashikanye kanata ukufeta ko wabaye kivuruga cyo muri societe, ukufeta ko wavuruganye. Abantu baramara 25 ans muri mariage ari ngwano mbwa kubera ko ari jubile ngo reka dufete jubile. Qu'est-ce que vous fêtez? Muko mufeta iki? Umunsi mukuru w'abagwanyi. Muko mufeta iki? Siko? So nukuvuga nta sanse bigifise ibintu turimwo uyu munsi. Mugifuko tugaruka à la raison. Ukuhimbaza iki ofete? Ni vyiza ko umwaka wera ukavuga uti ndashima Imana ko uyu mwaka uheze naramenye Kristo. Ndashima Imana ko umwaka uheze ca kintu cyicarana guheba naragihevye. Ndashima Imana yuko uyu mwaka uheze vy'ukuri jewe naramaze kwitahura nkatahura intumbero y'ubuzima bwanje. Aho vraiment c'est très bien. Ibindi navyo uri kurabesha abantu nawe uri kuribesha. Amafrape nyene yuko tumaze imyaka gukengana gutya tubayeho twubatse tugize iki. Umva naho mari imyaka 100 cyangwa 200 mugabo ari kugorana gusa ntacyo bimaze. Ufite kuramba siko kubaho neza. Yesu yamaze imyaka 33. Nibaza ko tumusumba cye nawe. Mugabo yakoze ikintu cyahinduye ubuzima bw'isi yose. So kumara imyaka myinshi sico gihambaye. Ahubwo kumara imyaka ufise icumari abandi nico gihambaye. Naho umara umwaka umwe ukagira icumari abandi nico gihambaye gusumba kumara imyaka 100 ugora abandi. Navurugana ni hatari. Reka tubere nk'abava kuri ico ca Noweli ukuhimbazwa. Nibaza ko jewe n'abandi tuko turakurikira dushoboye gutahura. Ariko kandi tugaruke kuri ya Bonane. Yoyo si umwaka umuntu ubuheze ryari yavutse. Ni umwaka uri kuri kalendriye uba urangiye. Aho dutangura tuvuga tuti n'umuntu mu bipfa canke abantu nk'ubu bari abantu bakora compose ama message bazorungika ru 31 ati ndakwivuda uyu mwaka uzukubere ibi nibi. None kwifurizanya umwaka mushasha canke kuvuga ati uyu mwaka nzogiramwo ibi nibi si ikintu ciza. Mbega dukwiye gutangura umwaka nk'abantu bameze gute, biyumviriye iki nk'abakristo? Niho nguma ngaruka twebwe nk'abakristo mu gutangura umwaka canke uyu mwaka uheze ni iki twari dukwiye gukora mu kuwuheza no mu kuwutangura? Twokora iki? Hakwiriye iki? Habereye iki? Ikibazo ciza cyane Marvin. Kuvyerekeye rero umwaka mushasha abantu barakunda kugira ama wishes kandi ni vyiza si bibi. Mugabo kubera iki mugira ama wishes meza mugabo umwaka uratangura ugahera ukabandanya uri muri vya bindi ubuzima bwawe nibuhinduke. Biva hehe Marvin?
ufite umwaka mushasha ntuzana ibintu bishasha, ahubwo umuntu mushasha niwe aba mu bintu bishasha, kuko a new life comes from a new mindset. Ni ukuvuga ubuzima bushasha buva mu vyiyumviro bishasha. Ni ukuvuga hajya 2024 si izotuzanira ibintu bishasha, ahubwo wewe uyu munsi nyamba atakintu na kimwe uri kuriga ngo ureke ijambo ry'Imana riguhingure riguha ibyiyumviro bishasha, reka ndakubwiza ukuri umwaka uzoza ni vya bindi nyene. Ni ukuvuga umuntu kugira agire ubuzima bushasha bibwirizwa kuba bivuye mu vyiyumviro bishasha. Uranahoraga amava abantu baciyumvira vya vyiyumviro bipfuye bakiri muri bwa buzima bwa mindset bwa kera, ntibashobora kwambrasa ubwo buzima bushasha. So uriri yuko umuntu akora avuga ngo umwaka mushasha, kangahe abantu bakora dukurikirana, kangahe imyaka ingahe uvuga bonane bonane, mugabo umwaka ukaba uri mauvaise ugaherwa misi uri mauvaise mugabo warifuje ko cette année soit une bonne année, umwaka mwiza, mugabo igahera wabaye mubi. Kubera iki? Kubera kudatahura umwaka canke ibihe sibyo bituzanira ibintu, ahubwo nasanze ibintu Imana ibikorera muri twebwe, imihingurira muri twebwe. Ukeneye kugira mariage, ukeneye kuronka akazi keza, ukeneye guprospera mu ntumbazi ibyo ushaka gushikako. Ivyo bintu byose Imana yatugeneye kuduha hano mwisi yabishirize muri twebwe, ibihingurira muri twebwe. Muga abantu baba bazi ngo umwaka mushasha kuje ngo kamwe hari ibintu bishasha bigiye. No, atakini Imana ikurakora gishasha mu buzima bwawe. Menya ngo umwaka uzoza ukurengane kwa kundi nyene bimaze igihe bikora. No kuvuga igihe Paulo yariko arabwira abaroma abandikira guce ca 12 ababwira ngo igice 12 umurongo wa 2 ababwira ngo ntimushushanywe n'ivy'iki gihe, yamara muhinduke rwose mugize imitima misha kugira ngo mumenye neza ivy'Imana igomba, nivyo vyiza bishimwa bitunganye rwose. Bisigura ngo kugira ushika ku ntumbero y'ubuzima ifo kubanza guhindurwa kwanza ivyiyumviro, le renouvellement de l'intelligence. Imana ibanza kwanza guhindura ivyiyumviro vyawe. Imaze guhindura ivyiyumviro vyawe niho ushobora kumenya mbega kwanza Imana yandemeye iki, mbega Imana ingomba kwiki muri 2024, umwaka mushasha Imana ingomba kwiki. Niho ushobora kubitahura, ushobora kubimenya. Marvin ndakubaje nti wewe Imana ikugomba ko iki muri umwaka uza, ntabyo ushobora kumenya mu gihe udafashe umwanya kugira ngo Imana ihindure ivyiyumviro vyawe, kandi kugira ngo Imana ihingure ivyiyumviro vyawe niho uheze ukamenya intumbero y'ubuzima. Umaze kumenya intumbero y'ubuzima bwawe, uraheze ukamenya ivy'Imana igomba ku buzima bwawe. Umaze kumenya ivy'Imana igomba ku buzima bwawe urabibamwo. Nta badayimoni abantu imwaka uheze bakunda gushinga amasengesho based ku badayimoni ngo abarozi ngo batanga ibimazi ngo mu mpera z'umwaka. Ivyo sindavyanse ko babikora, ibimazi ntibabitanga mu mpera z'umwaka gusa, baranabitanga n'ayandi mezi. Mugabo tubwe ntidusenga kubera ubwoba bw'abadayimoni cyangwa ubwoba bw'abarozi. No, twe turi bimazi bizima, twe turi deja sacrifié, turi bimazi vya Kristo bizima. Ni kuvuga ntidushobora kuba sacrifié. Sinzi ko ntahura, abadayimoni ntibashobora kudusacrifier kubera ko deja turi bimazi bizima vyera vy'Imana. Iyo twizeye Kristo, iyo turi muri Kristo, ndiko ndabwira abari muri Kristo, abataramubamwo nabo ndabifurije ikintu cambere wo kwihutirira umwaka utarahera no kumenya Yesu Kristo. Abantu bakora dukirekana no kwiha Kristo, no kumenya Kristo cyo yakoze ku buzima bwawe, no kumwakira. Abadayimoni baje kurondera bagasanga uri muri Kristo, baramenya ko ataburenganzira bagufiseko. Mugabo mu gihe bakikubona uri hanze nturi protege kuko nturi muri Kristo. Abari muri Kristo nibo bonyene nitwe tufonyene dufise ubwo iyo faveur cyangwa ubwo buntu bwo kumva yuko nta bwoba dufise bw'urupfu, nta bwoba dufise bw'abadayimoni cyangwa bw'abarozi. Rero umwaka mushasha Marvin, umwaka mushasha nta bishasha ubuzanye, ahubwo umuntu mushasha afise mindset nshasha niwe abaho ubuzima bushasha. Yes, rumva tubanze duhindure ivyiyumviro, tubanze duhinduke. Abanyafrika twarigorewe, abandi barabizi bageze kure. Ubwo abanyafrika turakunda royenge, turakunda n'ikirori, turakunda show, mugabo ntidukunda kwiga. Urarimba abandi baririmba bonane baramaze gupanga akarere k'ibintu bizoba umwakuza. Mugabo twebwe tuba tuzi yuko mu kuririmba bonane dukomye induru cyane ariho umwaka uzocuba mwiza. C'est faux. Turawutera ubwoba. Hari ikintu uvuze gikomeye ngo
umwaka siwe uzana ibintu bishasha, tuhindutse ivyiyumviro bishasha nivyo bituma umwaka habamwo bishasha. Ariko kandi mbega umuntu yo kwihindura mu vyiyumviro vyiwe, kuko benshi baragize amaplan y'ubuzima, ndashaka umwaka uza nzoce ngura iki, nzoce ngira iki, nce ngira iki. Uko guhindurwa mu mutwe umuntu yobishobozwa gute? Yokora iki kugira ngo bishoboke ko bihinduka mu mutwe kugira ngo umwaka aza gukoremo ibintu bishasha? Alors, ni ukuvuga ko umuntu ashobora kwihindura. Abantu bariko baradukurikirana, ijambo rya Kristo niryo rishobora guhindura ivyiyumviro vyacu, notre intellect. Nico gituma uhora ubona umwana w'umuntu kugira ahinduke ari ikintu kigoye cyane. Umwana w'umuntu ari compliqué. So rero ivyiyumviro vy'umwana w'umuntu, ijambo ry'Imana ryonyene niryo rifise ubushobozi bwo gushobora guhindura ivyiyumviro vyiwe. Nico gituma nkunda kumviriza ijambo ry'Imana cyane. Nico gituma nkunda gusoma ijambo ry'Imana. Kuko nasanze ijambo ry'Imana niryo rifise ubushobozi bwonyene. Iyo ndiko ndavuga ijambo ry'Imana, mba ndiko ndavuga ubutumwa bwiza, ico Yesu yakoze. Iyo uriko urabisoma nivyo biza bigahindura ivyiyumviro vyawe. Marve, hari ibintu bihari, ibintu vy'umuntu biba bihari, mugabo biba birindiriye yuko wahinduka. Sinzi ko naho subiramo. Ibintu vy'umuntu biba bihari, mugabo biba birindiriye ko wewe uhinduka. Ni nka kurya umugore we wahisemo, ubundi reka ndakubwiza ukuri, kurya nyene wamubonye asa, siko ico gicapo wari ugifise muri wewe imbere yuko umuntu ahura. Kuko igituma wamubonye ugacuvuga uti uyu ni wewe, ni kubera iki? Ni kubera ko quelque part ico gicapo wari ugifise mu mutima wawe. Mugabo ni kuvuga umugore wawe iyo yihenda kigira undi muntu, nk'ubwo ugasanga yisize mu korogo, arirabura umugore wawe, nk'ubwo ugasanga yisize mu korogo, wasanze agize iki, afise inzobe, wari kumucako ntumenye ko ari umugore wawe wa ntaho yakarorero. Niko biri n'abantu rero. Mugabo ni kuvuga ibintu biraducako ntibitumenye. Kubera iki? Kubera ko ntibituhokonesa, kuko ntituri naturel, ntituri ab'Imana yifuza ko tuba. Yes, umugore wawe aragucako, umugabo wawe akagucako, akazi kawe akagucako, ibintu vyose abantu bifuza ngaho bigora bavuga ngo akira gute? Biciye mu nzira iyi. Wowe iyo umaze guhinduka ukaba umuntu mushasha, ivy'Imana yakugeneye byose biraza kujya kwisumako, biraza papa. Ibindi ko ndavuga n'ibintu n'experience mu buzima bwanje personnel. Sinirutse inyuma y'umugore, sinirutse inyuma y'akazi, sinirutse inyuma ibintu Imana ntiyatugeneye yuko ariyo tuvyiruka inyuma, ahubwo ibintu Imana yatugeneye ko ari byo bitwiruka inyuma, bidukurikira. Niko Yesu yavuze ngo nimwarondera ubwami bw'Imana no kugororoka, ngo ibindi bizogira iki, bizobakurikira. Mugo uruhigi gwarahindukiye, nitwe twiruka inyuma y'ibintu. Hari nakandi gaterme ngo nitwe turiruka inyuma y'ubuzima. Ubuzima niwe turiruka inyuma y'ubuzima. Ubuzima turabufise, ubuzima ni Kristo, sibyo nka Marvin. Birabisha ukuntu abantu baruhira ubusa. Ni kuvuga ico bariko bararondera n'ikintu Imana yaduhaye for free, nk'ingabire, ubuzima budahera turabufise. Ntituja ku kazi ko turondera ubuzima turabufise. Urantahura. Nico gituma dukora turuhutse mu mitima yacu. Stress, abantu bari kuri stress, abantu bari mu kwiyahura ngo bariko barondera ubuzima. Ubuzima ni Kristo. Akiri ubuzima ntibusaba amahera, ntibisaba kubuzinanye n'umukuru, ntibisaba gutanga igiturire. Yesu ni wa free, ni wagusa, yaraduhawe. Mwizere, umwakire, ahindura ubuzima bwawe. Tuve muri ibyo bintu bya bonane. Imyaka myinshi turabikoze Marvin, ako kusanga nta kintu na kimwe gihinduka vraiment. So duhindure strategy. Iyo ubuntu wamukoresha formule ugasanga ntimarsha, urahindura. Rero gukomindura cyane umwaka uheze n'amawishisi menshi sivyo bihindura ubuzima bw'umuntu. Ahubwo reka twizere ijambo rya Kristo rihindure mindset yacu, rihindure imitima yacu, rihindure ivyiyumviro vyacu, hama tuzobona ibintu bishasha biza mu buzima bwacu. Je numva ngo natumvise ndenza ko nta vyose je numva bikwiye ku bibazo nari mfise ku vyatumye tubahamagara tubatumira. Ndaramukije canke ndasuhuje, singombye kuvuga kuramutsa, gusuhuza y'Abanyarwanda. Ngombye kuvuga gusuhuza umuntu yararembye canke arembye ari aho hantu yibaza ko aja gukora nk'ugiye kurondera ubuzima. Nibaza ko bituma benshi banaruha vraiment. Gukora nk'umuntu agiye kurondera ubuzima, utagiye gukorera mu gutekana,
bahora bafise ubwoba bwa ni hatari. Nukuri ndabaramukije cyane nabasuhuje. Nuko numva byose bitahuritse, ariko kandi Imana idufashe gufata ijambo ryayo nk'uko yarivuze, tutabivunja n'ubwenge bwacu, kuko rimwe na rimwe kwanza kenshi ntivyo nakwigwamo. Nuko reka ndabashimire, hakaba hari ikintu mwumva mworenza ko mwokivuga, hanyuma tukaca duheza tukabasezera. Je mperaheza nobifuriza gusa kugira iminsi mikuru myiza. Mujye ibyo mufise, ntimuje kurondera ibyo mudafise, ntimugire pressure yo kuja kugura impuzu dushasha mudafise. Kera warabishobora mugubu ntabyo gishoboye, nta kibazo. Jya ibyo ufise, kuri Noweli urashobora kurya ibiharage n'umuceri ukaryama. Siko urashobora kwambara agahuzu warusanzwe ufise, c'est possible. Ndabifurije kugira ivyiyumviro bishasha, ndabifurije kurema mu mitima yanyu, ndabifurije kugira imitima mishasha, mube irobe rishasha, kugira ngo mushobore no kuzobona bishasha mu mwaka mushasha ugiye kuza. Imana ibahezagire. Amen. Reka tubashimire, mwakoze cyane kudufasha muri kino kiyago tugiranye c'umwanya muto. Jewe personnellement hari ico nkuyemwo, ibaza ko n'abandi hari ico mwakuyemwo muko banadukurikirana. Nuko pastor turabashimiye cyane, mwakoze kwitaba ubutumire bwacu. Mwakoze cyane.